MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Nukuvuga ko ibintu bya funderi ntibibyorosha na gato. Commentaires bitera biba nabi cyane. irigarisi umuti wabonetse gute? ko fundera tuvuye ko tutosha tugura y'amakongerateur yego Ahubwo funderi atakiri ngaha kuri izindi nta na kimwe kizokogwa. gute kandi ari we yatubloka Vyahavuye bigenda gute? Mana urazi ko ntaro ndakugora ndakurondera mana ndifundera imana meze nkawe mana nkunda kubaho nidegemvya mana nikorera business zanje mana njya gufungwa rero mana nta birimwo mana bavuga ko umushobora byose rabo nkuri hano hantu mana nibandaniza ubuzima bwanje mana uyu muntu nde agira mwegere oui mbegiti wewe kwandika message ntabutsi bawandika hajewe ubona afite umwanya uko kubunda gwa telefone mudikora message uvuga buke uri heyi ubu ndi mu gaco ka komisariya uratwira intabariko wewe uri intabariko afunde uwapse kunyumvira hakiri kare none raba rabuke mureriho ndashonje none nawe icara ngaho nkondagemura urumva rero indira gato baramfashe yari umupolisi arenganye mbese rero amateye ati uri kuronona urayasubitsa ya telefone niziri kuwe ngaha bombona buca bayinyaka nubyo ntubizi nanje sinari kubahuka vrema sinebwa kuri munasoneri apere yawe rero yakumvatisha aho urasi rero wewe we afunde nasanze uri umuntu w'igaruro gito cyane none urashobora kunanirwa n'akamiso gato kurya mvegetiba aho kumpapure uri kuranamba ku mubyimba n'ukuri we wumva ndiko ndakugahunda ngorane yemwe ibikurikira rero uzimenya namusubiza amahera nico ndaguhamagariye nta kindi amahera yawe oya amabuye ewe odawe watwaye muri izi amahera ari kwawe none ndayagusubiza ndayakuye hehe muri izi ngorane ndimu none ni konti zawe zirafunzwe umviriza rero yaranje amahera yanje yose ashikiye uranyumva batara gutransfera mu gashoka ku tekana yagiti tekana na transfer izuba nayizuba ewe yaba hari icyo deshaho n'ubutunya umviriza tutarabibona nta masaha menshi sikaje muri kano gasho arabibona icyo naguhaye yo kunsubiza izindi yagufyuye uranyumva unanirwa no guhunga hakiri kare ndakubwiye ko ngira nizohoke mu kanya gato yinda yibandanye nuvyumva ko wihebura wewe ni biki ntacyo igitsina bagifite icyizere kuri wewe funde umviriza rero badusubiza twanje ibisigaye tuzoyivugana tote ico kibazo gifise mu minwe byumve nahura funde funde oui keneye ko ubutaha uzompa amakuru atomoye uranyumva indira gato yewe haraje
ego je nibaza yuko uzi inama hari ubundi turindiriye eka erega haturakwiye cumba turiwe baserukiye basha ijambo nije baritumye kabisa aho rero nanje sindabatevya ibikorwa biturindiye si bike aha rero twatanguye nuko nyene kujya nabandikiye muri email tuma ku inama iyi nama turabera hamwe igisabo c'abaksioneri bifuza gusubiza hamwe mu mitahe yacu kuri izindi ego rero ko bakwizeye bakagutuma gacumbati bwira ko nk'umuryi w'igisahira utubwira ibyo mwafunditse tugira amahoro twese dusangwa amahoro kunywana n'iterambere ku mugambi rusange wacu ari izine rero imbere ya byose jewe bantumye gushimira wowe gipe ubwambe kuko ngene witanze cyane kugira ngo ijya dosiye yari hagati ya twe na funderi ive mu nzira nukuri watubereye umuhizi kandi warakoze cyane ariko gacumbati uko siko bivuga mugabo zana marengwe nanjye ndabashimiye ko mwanyizeye reka n'umuriyo igihe azakurishika ko nawe nukuri byose birakunda ariko icya kabiri bantumye yego emwe nukuri no gusemba bazi kumigumuko twateye hakuri izine kumvuza uko twari twarahenzwe n'abirondera inyungu zabo bakoresheje ubutandukane bwacu turaciye bugufi turatakambye mudusubize mu bandi banyamitahe twibandaniriza ugamba go guteza imbere rusangi yacu ijambo ni iryo tugira amahoro yego Chumbati je numva mo kwiyandi mashimeshi yego guca bugufi iyo wakoze ikosa ni kimwe mu byerekana ko umuntu yigaruye koko cyane gose yego si byabose urakoze cyane John urakoze cyane bo ni impanuro nziza burya impanuro nziza ntuyihabwa n'uwo musangiye umugwi gusa ni byiza kumviza ibyumviro by'abandi bo mu yindi migwi uvuze ukuri John uvuze ukuri vraiment nukuri gihe twari ko turamaramara duhejeje kubona ko twashizwe mu kabiriti n'uwo tuva mu muryango umwe emwe niho twatahuye ko dukwiye kureka kwiyugarana ku vyiyumviro vy'umugwi wacu gusa nukuri none ko muba muvyumva kumwe murasukana gusa ntawe ugarura uwundi ese ho tubonye ukuntu gipe atwirukiye mu gipolisi kandi ari umuseruko emwe twararengewe turabura n'icyo tuvuga cyumba aho niho usanga harabuze abampinga kandi bakanga kunyizera gusa aho honza abo bambere nukuri condo niwe yanyubahuye kuguturukira n'ahandi jewe byari byanjye cyumba ko mugize imana mukabona ikosa mwakoze aho murakize abo muze murabiyaga hagati yanyu kenshi ntabwo mwananye kwigururira abo mudasangiye umugwi sibyo turi bamwe bahunga exactement John Chumbati hajya kwigurira abandi biratuma dutahura kumwe ibibazo duhura navyo muri iyi societe yacu yego vraiment yego rero wanashaka n'iyindi nzira dufise yo kurengera ibyadukomerekeje muri kahise yego bisaba kurinda nk'uko mwabigize bizi byabose mbona ko inama mbona ko inama irangira tuvyumva kumwe na Chumbati yego vraiment yego ubu twese abaksionere b'abarengero hamwe mwo twemerera tukagaruka mu bandi kuri izini nukuri koba gukora tugana iterambere rya bose atakindi turaba atakuraba ngo uyu n'umuseruko canke ngo n'umurengero ari business gusa vraiment urakoze cyane Chumbati urumva reka Chumbati nanje kwizana ry'abarongoye izine ndakwemere ko igisabo cyanyu tugiye kuciga hanyuma tuzobaha inyishu murakoze cyane gipe nibaza ko mubitahura ko atari gupfa kubinjiza uko nkuko gipere yabikubwiye turavyiga tukanaraba icyo amateka avuga mbega wavuze ngo mariage yanyu izo bitarike zingahe okay sale irakwiye vraiment ubu tuvugana niyondi okay reka ndakurabire muri agenda ko sale izoba iri disponible ego turabaha ibirahuri n'intebe
Okay, ndaguhinyisha umukanya. Sawa sawa. Mbega imanza we. Kare zahora ziba mu ci gusa. None n'ubu no mu mvura abantu ntibaruhuka. Igor, ça va? Sawa gare. None ibereye yari. None gute gare amakuru y'iminsi. Mumeze neza? Ego ndashima. Kari mwere none gute karaho. Takaheruka kera kweri. Shamakumbuye. Utuyemeye ugiye kumwirabira. Wori umutonto wa fo. Yo, si jewe shari isa nukuri. Nuko ni vraiment mugabo je nzogenda kumurava muri iyi minsi. Umwanya ni wongora shari. Ntubona ko nabuze no kuja kuyimoshakasha. Nagira iyo nimwe muri za kwafire ziri bizare zanyu nyene. Oya reka nabuze umwanya. Dore gukora wenyene. Tako pina aragwaye shari muhira. Ntiyabikubariye mbega. Ego sha nivyo ntameze neza muri iyi minsi. Je naciye kumuraba yandahiye vraiment ngo ntava muhira. Ngo nta n'uruguvu na rumwe afise gukora. Cuma akanyasha akaruhuka neza. N'ubundi vraiment ahubwo uraraba uce kumusuhuza. Wow, ingene umwitayeho rero. Nega jasi mawe janja mpembe. Bashi, kanyenyera hiri bagufise kweri. Urisibuka bundi? Ni bisanzwe vraiment. Abandi mabuja gwaye bacha bifata izindi programme oya vraiment ari. Ashapana jewe nukuri. Je journalisme ari n'ibintu vy'wanje sana, n'ibintu bindi mu maraso. Rero nubizi. Mubajene mungana. Ni bake bumeze gutyo kweri. Abantu usanga Snap, TikTok, reka. Iby'akazi gasaba concentration. Siho bari ntubagomba. Oya franchement parla vraiment. Nta kantu web TV reka gukora kubera akanyenyera gwaye. Nanje cantegezo kuyaranja. Aba followers bacu ntibabure continue boki. Jeune responsable. Uri muri bake vraiment. Uraryoshe kandi kwaje petit yawe. Merci sana ari nukuri. Aha ndiko ndakora ashaka kuri funderi. Ntaga kuronza shagari. Nuno kurusha. Gishasha I mean. Api kweri. Kuva bamwirije muri kasho. Nta makuru amwerekeye ndasubira kumva. Ndindira ikizova mu butungane nyene. Niyo ni nkuru wari. Nukuri vraiment murakoze cyane ahubwo ramfashije. So wereka ndakureke yari. Reka ndakureke. Uraburabira inyisho wa muntu yakubaza ivya sare ya mariage. Yego. Shatoto. Je naho ndiko ndakora numva murara yaheze kabisa. Togotoke zobandanye cyo wana. Ngishambo. Tugurutse amasaha. Tuja hiyi. Ahusha. Ntubona? Toto. Ya tuja harabonetse. Ewe shambo utagiride nurahiri. Urahiriwe basi. Ndakumbuye aka notification nkako nanje. Oya Toto mpore. Nyamo mu munota umwe uza kubona ngo habe gashitse. Duhembegwa rimwe. Duhembegwa rimwe. Ariko kwanje banki cyahwata kabisa. Ndacari hide ni muhungu. Yego. None nagira wafashe ingingo yo kudahunga kuko wari wahejeje kuriya. Oya. None gihe wambwira ngo cyakemutse. Wari kuvuga ikino. Urumva mpungu. Hajyane nakinya kadiri kandi kari kakunze. Ikivuyemo cyo ndatwara utarari. Cyandagenda kuri. Wamengo ni marimwe rigwe mu musenyi muhungu. Nukuri pi. Shatoto ni worohe kabisa. Ubivuga urabizi. Abantu ati deni hamwe na intererano utarembwa. Ivyo birumvikana. Ndamongotse wa mugabo. Toto niwehebure mugenzi bizohera. Ariko ingene imishahara yacu aragaseru. Bizoteba kweri. Mpungu. Nobugese aha nagacupa mutanyibutse mwebwe abagenzi. Mu muzonyica. Ni gatoto. Ngo yindi mitwe. Umvira. Vumera. Gurisha kazi. Iri kuzohagwa mutara. Kandi nani? Iri kumugabo ikora kutwiba. None. Ndiko nsonzana umutazo ku rusenge muri shwanje. Je nagira uravyumva. Umviriza Toto. Rondera abakomisiyoneri bakurondera abantu batanga yafatika. Uravyumva? Bishobotse amuciyagura kandi kavi gatonga. Siko? Ayasigaye nayo uciyahira hizite. Mbombo. Ngurana ndakugurira imuru ari kwiye. Nzogurira giciye. Eka Toto. Ngo ndagoye kwa mwambira imwe ntangurana ngaho. Ariko resha Toto. Utavuga na supese wawe. Kugurisha ntibizokoro. Karujya ntabyorosha. Bibashinze ndamwenda yende gute.
bizovyorosha mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ako kandi nkuko dusanzwe tumenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Alice na John baratinye gukoresha amafaranga ya Funderi kubera injyane zabaye muri kahise. Mbega ico ciyumviro cabo mukivuga kwiki? Reka intererano z'uno musi tuzihere kuri Berahino Maurice ava muri commune Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. Yagize ati Alice na John kubona batinye gukoresha amafaranga ya Funderi biratahuritse. Ati kubera abo nyene bari mu bashaka ko amahoro n'umwumvikano bisubira kwiganzi rusangi. Ati nico gituma batihuta gufata ingingo batize ko neza. Ati hanyuma amategeko barabona ko boba bayarenze, atahubwo bisaba ko bobanza bakayasoma neza hanyuma bakarindira ico ubutungane bugerako. Ati kubera izine ari tunga rusangi bibaye ngombwa bo kwegera abajejwe ubutungane bakabasigurira uruhombo bashobora kujamwo kubera Funderi adahari. Ati hanyuma ingingo fata kibanza zikaba zirafatwa ku neza ya benshi. Ati kindi naco nuko bokoranya inama y'abanywanyi bose bakabereka uko izine yifashe nabo bagira ico bavuze. Ati kuko mu nyuma nabo barashobora kuzobatako ikosa ry'uko batabagishije inama kandi ibintu biriko birayangara. Ati ahantu abantu bakozwe ko n'intambara bisaba ko rimwe na rimwe ubatwara wenge ngati kuko ushobora kwibaza ngo ukemuye ikibazo kimwe ukabuteje ikindi. Reka naho tuje mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara aho Ingrid Muco w'Imana yagize ati kuba Alice na John batinye gukoresha amafaranga ya Funderi kubera injyane zabaye muri kahise. Ati nicumviro cumvikana. Ati kuko batashimye kuja kure y'amategeko asanzwe agize izine. Ati vyiza rero imbere yo gukoresha ayo mafaranga ya Funderi bo bisaba bigaca mu muco mu kurindira ko Funderi acirirwa rubanza vyongeye hoba n'inama y'abarongoye izine bose ndetse n'abanyamitahe kugira batore umuti w'ikibazo ca izine hakiri mu maguru masha atabirononekara cane. Samuel nawe mu gihugu kibanye ca Kongo ati sishigikiye Alice na John. Ati nibakoresha ayo mafaranga ya Funderi kugira izine rusangi ntiyugare. Atariko kandi ngo bayakoreshe nk'ingurane kugira izine bandanye gukora. Ati hanyuma Funderi ni yatsinda urubanza azayasubizwe. Jean-Marie Mucibitoki imugwi yagize ati Alice na John ntibokoresha ubutunzi bwa Funderi mu gihe ubutungane butarerekana ko Funderi ari mu ikosa. Ati kuko umwanya ataragirirwa n'icaha aracara umwere cyane. Atari ku butungane bwatangaza ko atsinzwe buzotanga uruhusha ku mitungo yiwe yose ikoreshwe ku neza ya bose. Ati kindi Alice na John gutwara nabo ni kirego mu butungane bakerekana uruhombo rw'abanyarusange kugira ubutungane bunyarutse urubanza izine itarahomba. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Jean-Marie Ndayisaba Imatana yagize ati biratahuritse cyane kudakoresha amafaranga ya Funderi. Ati kuko urubanza rutarasomwa. Ati kuba rutarasomwa bisigura ko Funderi akiri umwere. Atariko twisunze ivyo izine iri kwirahomba. John na Alice boserukira abanywanyi ba izine bose bagashingira mu mbavu bakitwarira Funderi kubw'uruhombo izine iri kwiragira. Ati kuko kubera ko Funderi yayiboheye amaboko mu mugongo bagasaba ko ubutungane bwo kwiga icokorwa cihuta kugira izine ntigenda akagirire bagasaba n'indishi yakababaro. Ati kuko nimba amategeko atabemerera gukoresha amahera atari gwabo ayo mategeko nyene ntiyemerera Funderi guhomvya izine. Yarangije agira ati umurongozi w'ukuri aseruka mu gihe nk'ico cyo guharanira inyungu z'abarongoye. Ati ivyo mbere byo tumana bijya brigadier totagomba gukora byo korohereza Funderi biburizwamwo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize ngaha tubonereho no kajya kugusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwati basomera akabazo gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira. John nabo bari kumwe baremeranya ko kuganira nabo badahuje umugwi canke bafise ivyimviro bitandukanye bituma injyane zicureha hagati yabo. Mbega mubivuze kwiki? Ndasubiramwo. John nabo bari kumwe baremeranya ko kuganira nabo badahuje umugwi canke bafise ivyiyumviro bitandukanye bituma injyane zicureha hagati yabo. Mbega mubivuze kwiki? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp imutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu ariyo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca igice c'amajana 880 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri.
murakoze naho ubutaha. cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.